Ehe. Ati bitangura buke buke. Inkorora ya Ines Raguel yazanye ikibazo gikomeye cyane mu gihe ari muri live kuri Facebook. Abakunzi benshi bagumye bibaza ikibazo cinshi, ibibazo byinshi bibaza Ines wagize icyahe kibazo, genda wipimishe. Abandi baja kure bavuga yuko yobagwaye. Ines Raguel yariko aragira live. Iyo live byagaragaye yuko yariko arakora live canke direct yuko aganira akura inkumbu abakunzi biwe ababwira yuko vuba agiye kuza. Rero Ines Raguel muri iyo live yakoroye cyane aho amakomantere menshi nabonye yagiye aragaruka amubaza ugwaye iki, wipimishije patati, ariko Ines Raguel yasiguye neza yuko hari ihindagurika ry'ikirere, sivyo? Dusanzwe tuzi ko twese muri kino gihe Ines Raguel abarizwa mu gihugu cha Tanzania, sawa, araheze amezi atari make, sawa. Ikindi rero jewe naciye mbona rumarika yuko Ines Raguel hari ikintu ariko arategura. Why? Reka ndakubwire nk'umusesanguzi, ndazi yuko utaragira subscribe, ariko ndakubwire ugire subscribe kugira wibandanyize wironkera ubusesanguzi. Inkorora ya Ines Raguel nivyo biragaragara yuko yobagwaye canke abandi bakayumvira ko yoba yigwariye agasida. Urabona ko Ines ari umwana atovye, umwana ameze neza, sivyo? Yarasharamye, no mwigema ameze neza, yuko fresh, yuko vizuri tu. Ndacabaye. Wareka mugabo nta sida afise. Ines Raguel rero ngiye kuri platform yiwe, maze kubona ya live n'inyishu yagiye ratanga, naciye ngira curiosity yo kuja ku rubuga rw'iyogwa channel ya YouTube kugira ndabe hari iyahe mpinduka yobirikira kogwa. Ntibitangaje nuko biri kuri platform ya Ines Raguel, kuri channel ya Ines Raguel. Reka ndakwereka urayibona video ngaho, no kuvuga ko indirimbo ziwe zose nta nimwe iri kiragaragara kuri platform yiwe. No kuvuga yuko hari impinduka Ines Raguel uno munsi ariko arakora ku ma platform yiwe. Gendazi yuko nari nsanzwe canke wewe nimba utari bizi warubizi, Ines Raguel nta ma platform digital, ama platform, ama iTunes, ama Spotify, ibiki yahora akoresha, ariko ubu deja byatanguye kugaragara yuko aya bikoresheje. Wagaragaza izi caption ubona zimwereka neza yuko yatanguye gukoresha platform nk'ama Boomplayer, Amazon n'izindi nkuko ubibona ngaho. Bivuga ngo yuko yagaragaje neza yuko ariko arafashwa neza na neza ikintu citwa Gogomanga Music, nico coba cyo kiramufasha Ines Raguel. Ni wava wishuduka ubonye no video ndagushiriyeho ya channel yiwe, biragaragara yuko atandirimbo ni yiwe ihari. Je nkibibona namye niyumvira yuko peut-être yoba ari iyindi channel Ines Raguel yakoze, ariko no, si channel ni ya yindi nyene channel yiwe, ariko gusa hari impinduka ziko zirakogwa ku ma platform yiwe. No kuvuga ko uno munsi indirimbo ziwe ziri private, nta nimwe ushobora kubona, ariko ama post urabona ku ma post, aya ma post kuri channel yiwe yariko. Bivuga ngo yuko ni impinduka ziriko zirakogwa ku muziki wiwe wa Ines Raguel. Dushobora rero kubona vuba ashira ku mugaragaro nkuko yabivuze kuri live yakoze, yemeje neza yuko ati hari impinduka ziko zirakogwa, kandi nizere yuko hari ikintu gishasha, mbere aravuga n'ama platform yiwe. Live yakoze ntiyari nk'ama live dusanzwe tumenyereye, nka Ines Raguel, ndetse hari n'umukunzi yamubwiye ati wo turirimbira. Batuzi ko kenshi agize live Ines Raguel akunda kuririmba, ariko yavyanse ati ndagwaye grippe sinshobora kuririmba. Nuko rero impinduka ku baririmbyi ba Buja Flavor ziriko ziraza zigaragara. Ines Raguel agiye mu rundi rwego rw'undi muziki, uravyumva neza yuko agiye kuba international musician, apana locale musician. Ibi nimwe twame tuvuga ati
akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, kandi imisi yose birashika ugakunda kumva yuko ugomba gukora uvuye mu gipfuri. Inkorora ya Ines Iraguel jewe yanwengeje, ariko nuko ubu ni busesanguzi rero bwanje nka Ndimu Official. Ndagushimire kuri wewe umaze kugira subscribe. Yes, asante sana, ciao ciao.